Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nomboresha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigizwe ko muri kano kanya mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Ni dossier tugiye kugaruka ko yingene hamwe hari bamwe mu bihangange bikomeye cyane vyari vyarinyegeje inyuma y'urudandazwa rw'ibiyayuramutwe mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma hagakorwa amatohoza aho iperereza ryasabwe n'umukuru w'igihugu Nyanicubahiro Varisito Ndayishimiye gukurikirana ivy'ico kibazo. Hakaba harimwo ibihangange vyinshi bitandukanye, harimwo abari abashikiranganji ndetse na bamwe bari bakomeye mu nzego zikomeye z'umutekano no kwivuna abansi mu gihugu. Vyose turaza kubigaruka ko mu bice bibiri bitandukanye, gusa muri iki gice ca mbere muraza kumvirizamwo ingene vyose vyatanguye. Nkuko nabibabwiye, hari amatohoza yategetswe hari dosiye yarungikiwe ibiro bikuru vy'iperereza ngo bitohoze kuri bamwe mu bihangange. Muri ivyo bihangange harimwo uwari umushikiranganji Tade Ndikumana. Hari ivyari vyatangajwe na Bob Rugurika, umuyobozi w'iradio RPA. Yatangaje ko muri ico kiganiro Bob Rugurika yamenyesheje ko hari abategetsi b'u Burundi bakekwa mu rudandazwa rw'ibiyayuramutwe bikomeye bikoreshwa, ndetse harimwo n'ibikoreshwa n'imirwi y'iterabwoba cane cane yo mu bihugu vya Aziya. Ico gihe Bob Rugurika yanavuze ko wari umushikiranganji Tade Ndikumana yarungikiwe amakete menshi yo gusigura impamvu Burundi bwagumye burangura ibitigiri binini cane vy'ibikoreshwa mu gukora ivyo biyayuramutwe, ariko Burundi bukaba bwagumye bwihoza kwishura amakete y'igisata ca ONU kibijejwe. Uburundi bwaranse kandi kwishura ibibazo vy'igipolisi mpuzamakungu Interpol. Hari muri iyo minsi rero ibihugu vya rutura Iburaya no muri Amerika bahavuye nabo batangura kubaza ivyo bibazo nyene, maze abategetsi b'u Burundi barahava barabona ko ibintu bigiye gukomera. Intumbero abategetsi bariko barafata ikaba yo gufata bamwe mu barwizatunga, akaba aribo bagirizwa urudandazwa rw'ivyo biyayuramutwe, gutyo batabara ibihangange mu butegetsi. Abamenyekanye bafashwe ndetse bakanasambishwa ni batatu. Wa mbere yari umurwizatunga w'umunyakenya Joseph Mboya Nyamute, yatanguje sosiyete yo gukora imiti mu Burundi yitwa Pona Pharmaceuticals. Inyuma yiwe harafashwe kandi umurwizatunga w'umurundi Prosper Hakizimana batazira Gisiga. Gisiga yari yatahutse i Burundi ku igenekerezo ya 22 Ntwarante umwaka w'2021 avuye mu gihugu c'u Buganda. Inyuma yaho rero nibwo yahavuye afatwa janwa mw'iperereza. Amakuru amwe yavuga ko yapfunzwe iminsi ibiri aca ahabwa uruhusha rwo kuza aritaba gusamba agataha iwe. Wa gatatu yari yafashwe yari komiseri de police principale Emmanuel Manirakiza, yarajejwe ibibazo vy'umutekano mu buserukizi bw'u Burundi i Kampala mu gihugu c'u Buganda. Nawe akaba yari yaje mu gihugu c'u Burundi ico gihe kwigenekerezo ya 22 Ntwarante umwaka w'2021 nkuje mu karuhuko. Amakuru ava mu iperereza yavuga ko uyu commissaire de police principale Emmanuel Manirakiza we yahawe uruhusha mw'ijoro afatwa, yahawe uruhusha rwo kurara iwe akaza asubira gusambishwa yidegembya. Twibutse ko iri pete ringana na General Major mu gisirikare. Hakaba hariho kandi karwi katarabazwa tuza nako kari kenyegeje inyuma yaho tuza kubageza ko Umunyakenya. Ese aba bagabo batatu bafashwe bari bahuriye kuki mu rudandazwa rw'ibiyayuramutwe? Uyu Munyakenya Joseph Mboya Nyamute n'umurundi Prosper Hakizimana batazira Gisiga barasangiye gushinga sosiyete ikora imiti Pona Pharmaceuticals. Kuva mu mwaka w'2018 bararekuriwe kurangura ibikenewe mu gukora imiti, harimwo n'ivyo bishobora gukora mu gukora ibiyayuramutwe. Ivyo kubirangura birasanzwe iyo bije ku rugero rusanzwe rwemewe ku masosiyete akora imiti.
Prosper Hakizimana batazira gisiga akaba ari umutwizatunga yegereye cyane abategetsi bo hejuru mu ntwaro ya CNDD FDD mbere yanafatwa nk'uwoba akorera umuhisi Petero Nkurunziza mu bisata bimwe bimwe. Societe Bona Pharmaceuticals yuguruwe icese na Perezida Nkurunziza ku igenekerezo ya 26 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2019 biboneka ko iyo societe naho yigenga yari ishigikiwe bikomeye nabo hejuru. Tugarutse ku murwizatunga batazira gisiga niwe yigeze gutsindira isoko ry'amakaye ya Peak Fair yigeze kuvugwa cyane igihe havuga ubunyongezi bwaba bwarabaye mu mafaranga ubutegetsi bwa Uganda bwasubije Uburundi. Amafaranga yarajanye n'ingurane y'umuriyoni w'amadolari ubutegetsi bwa Perezida Bagaza bwaranguranye Ubuganda bwa Murantunge. Umuriyoni w'amadolari w'ubutegetsi bwa Perezida Bagaza bwaraguranye Uganda mu ntambara. Mu kibuga kayo mahera ubutegetsi bwa Nkurunziza bwo bwavuze ko azogaruka yahinduwe amakaye ya Peak Fair yo gutanga mu mashure mato mato. Abamuzi mu Buganda bavuga ko Prosper Hakizimana batazira gisiga yagendera mu modoka ifise imparati y'abaserukira ibihugu vyabo muri Tanzania. Bikaboneka ko iyo modoka ngo yafatwa nk'iyo mu buserukizi bw'u Burundi muri Tanzania kandi atari ivyo ngo vyoba vyarakozwe kugira ngo Gisiga ashobore kujabuka imbi batabanje gusakwa. Mu majambo make Gisiga ni umugwizatunga asanzwe ni ukuboko akaba yafatwa nk'ukuboko k'ubutegetsi bwa CNDD FDD. General Emmanuel Manirakiza naho atari muri uwo murwa w'abarwizatunga yari umugenzi mpfapfe wa Gisiga. Nawuzi impamvu batahiye rimwe mu Burundi kigenekerezo ya 22 ntwarane umwaka w'ibihumbi 2021 hanyuma bose bagatumwa ko gusambishwa mwiperereza. Nawuzi ko Emmanuel Atoba ari we yahawe igikorwa cyo gutuma Gisiga agaruka mu gihugu kugira ace afatwa. Mu gihe abategetsi b'u Burundi bari bamaze kumenya ko amakungu ari karakurikirana ivyo akora kandi leta ikaba ikeneye kuraba uwo itako ivy'urwo rudandazwa rw'ibiyayuramutwe. Bamwe bakavuga ko ntawuzi ko General Emmanuel Manirakiza yoba nawe yaraguye mu vyo atazi. Societe Bona Pharmaceuticals yatangujwe na Joseph Mboya Nyamute afatanije na Hakizimana na Prosper Hakizimana batazira gisiga. Iyi rero niyo yikekwa n'amakungu ko yoba yarakoreshejwe muri urwo rudandazwa rw'ibiyayuramutwe. Aha ariko twabamenyesha ko muri iyo minsi Joseph Mboya Nyamute na Prosper Hakizimana batazira gisiga bahavuye bacanamwo. Gisiga ariyegurira Bona Pharmaceuticals nawe Joseph Nyamute atangura iyindi societe. Umushikiranganji Tade Ndikumana se we yoba yaraje muri iki kibazo ate? Nkuko twabibabwiye hejuru hari bimwe produit mu bikoreshwa mu gukora imiti bifatwa nk'ibiyayuramutwe drogue ariko bishobora gukoreshwa mu bwoko rw'ibiyayuramutwe bikomeye bikoreshwa cyane n'imirwi y'iterabwoba. Izo produit ziracunzwe rwose mw'isi ku buryo usanga ari ibihugu canke inzego zikomeye z'igihugu zitanga uruhushya rwo kuzirangura. Hariho urugero rwemewe ku gihugu cyose baravye abanyagihugu bacu ko bangana, hakaba n'urugero rwemewe ku masosiyete akora imiti. Iyo urwo rugero rurenze igihugu kiraheza kigasigura ico gikoza izo produit. Naho rero havuye ko Umushikiranganji Tade Ndikumana yoba yarandikiwe ngo asiguri ico izo produit zikora, nawe akinumira inshuro nyinshi kugeza naho ikibazo gitandukira urugero rukomeye mu vy'imigenderanire n'amakungu. Mu gice ca kabiri turaza kubageza ko amakete Umushikiranganji yagiye yarandikirwa akanuma. Turaza kubereka kandi uruhara rwa Tade Ndikumana kuva ibijanye no kurangura izo produit harimwo amfetamine na ephedrine zitanguye kuzanwa n'abarwizatunga kabikora banje kwigizayo abahinga bari bajejwe kubikurikirana mu Bushikiranganji yararongoye. Mu gice ca kabiri turaza kubabwiramwo vyinshi. Muri ico gihe kuri iyi dosiye
ndetse n'andi madosiye yari ahambaye mu iperereza. Ico kibazo cari mu minwe ya Colonel Alfred Innocent Umuseremo, akaba ari nako vyari vyaragenze ku kibazo cavuzwe mu mwaka w'imbere yaho, aho barwizatunga bavugwa ku ndege yoba yavuye i Goma muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yuzuye ubutare, maze ikagira ikibazo igeze hejuru ya kimwe mu bihugu bibanye, mu gihe yari yanditswe mu manyanga ko ari iy'u Burundi. Ico kibazo c'iyo ndege kiri mu vyoba vyaratumye iperereza rigandagura Thierry Kubwimana, umugabo wa Christa Kaneza. Ibibazo nk'ivyo biguma mu minwe ya Muserema akivuganira n'umukuru w'igihugu atabanje guca kuba mutwara mw'iperereza. Ibi vyose biri muri izi dosiye turagenda tubibageza ko umwanya ku mwanya. Mu gice ca kabiri turaza kubabwiramwo n'ibindi bihangange benshi murumva mukarwa mu gahundwe. Vyonda subscribe canke sabone kuri Hotel Wafyenda kugira ngo tuje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tuba turiko dushikiriza kuri ino mbonesha kure no Muhuza TV. Imana ibahezagire.